Tekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'abakuru tubagezaho imisi yose kuri imbonesha kuri ya Hejuru TV n'umwanya w'ayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba tubazaniye ku mpinduka zoba zasabwe n'umushikiranganje mu vyo ajejwe harimo intwaro hagati y'iterambere rusange n'umutekano Martin Niteretse yari ari mu nama nshingamateka atanga ivyifuzo vyiwe ku mpinduka zishobora kuba kwitegeko rigenga amatora mu gihugu c'u Burundi. Inyuma y'impari zamaze amasaha menshi abashinga amateka bavuye bemeza ku majwi arenga 98% itegeko rishasha rigenga amatora. Muri aya makuru mukaza gukurikira rero ibihejeje gutangazwa kandi vyanemejwe n'abashinga amateka kuri iryo tegeko rishasha rigenga amatora mu gihugu c'u Burundi. Muri aya makuru kandi turaza kubasubiriramwo impinduka mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yariko arasaba. Ni impinduka rero zigera ku ngingo zitandatu mukaza gukurikira rero byinshi bigiye bitandukanye nkuko twanabibanyuriyemwo mu makuru twabahaye imbere y'iyi video. Muraza gukurikira kandi kukungene hari abafisa amakenga ko CVR ishobora kurengerwa n'ibikorwa abo n'abashinga amateka babitangaza babivuga inyuma yuko rero hari amadosiye yasigajwe n'umurwi CNTB woba agiye kujanwa gukurikiranwa n'umurwi CVR ujejwe kurondera kuri no kunywanisha abarundi. Turaza kubagezaho kandi inkuru itanezereye y'umuntu yoba yashinze intahe bivanye n'icikagurika ry'umuyaga nkuba yoba yarahomvye imiliyoni 10 mu ndwi imwe gusa. Ni inkuru rero yateye abantu benshi umubabaro. Kandi muza gukurikira ni inkuru irabana no kubunguruza abantu n'ibintu mu ntara zo hagati nabo bariko bararira kubirabana n'iduga ry'ibiciro vy'imiti navyo bibandanya guteza ikibazo mu bantu bagiye batandukanye. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru tubagezaho. Inyuma y'impari zamaze amasaha menshi abashinga amateka bavuye bemeza amajwi arenga ibice 98% itegeko rishasha rigenga amatora. Bimwe mu vyateye impari harimwo ingingo ivuga ko amatora ashobora guharurirwa mu kibanza atabereyemwo. Bamwe mu bashinga amateka bakabona ko yoba ari imikenyuro yo kwiba amajwi. Ariko umushikiranganje w'intwaro hagati Martin Niteretse akaba yamenyesheje ko kugira baje kuyaharurira ahandi hazoba hari imvo zifatika kandi zumvikana. Zimwe muri zo ngo hashobora kurwa imvura ivanze n'umuyaga mwinshi ikagurukana nk'amabati y'inyubakwa bagira baharuriremwo. Ati muri ico gihe abajejwe ivy'amatora muri ako gace barashobora kumvikana n'abarorerezi bagafata ingingo yo kwimura igikorwa ahandi. Ikindi cateye impari mu bashinga amateka ni ingingo ivuga ivyerekeye amahera y'ingwate azotangwa n'abitoza ushaka kwitoreza ikibanza c'ubujenama bw'imitumba canke quartier akazotanga ibihumbi 200. Uwitoreza ubushinga amateka canke ubukenguza amateka bakaba bazotanga miliyoni 2 n'uwitoreza kurongora igihugu akaba azotanga miliyoni 100. Aberi Gashatsi aturuka mu mugambwe Iprona abona ko ari amananiza muri iki gihe mu gihugu hari ubukene. Imigambwe ikaba ifisa mikoro make ku bwa Gashatsi birashobora gutuma mu itora ry'umukuru w'igihugu haboneka umukandida umwe gusa. We wo muporona abona ko bizoba bisa nabi cane mu gihugu c'u Burundi. Rero uwo mushikiranganje kaba yishuye ko atangorane irimwo akemeza ko babikoze baryo kugira hitoze abantu nyabo batazoba baje gufina kandi babishoboye. Nkuko rero vyagiye biratangazwa muri iyo nama yarimwo abashinga amateka amwe n'umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo intwaro yo hagati. Abenshi rero bakaba bariko baranavuga ku muri ivyo vyatangajwe na Aberi Gashatsi ariko bakenemeza ko umukuru w'igihugu aturuka muri CNDD-FDD ari we ashobora kwitoza naho ngabandi mu mifuko yabo boba bakenye. Bakibaza rero niba
Nestor Girkwishaka azokwitoza mu matora yimirije muri 2025 hamwe na 2027 CNL ngo yoba izoja muri ayo matora. Ibyo rero turabitegereje. Hari impinduka rero zari zasabwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Impinduka ya mbere ni nuko ikiringo c'umukuru w'igihugu kitigeze kivugwa ko muri ivyo vyateje impari, ndetse muri resultats byatangajwe ko vyemejwe ntibiraba, dore ko umushikiranganje w'intwaro hagati iterambere rusange n'umutekano yarasavye ko ikiringo c'umukuru w'igihugu kizoguma ari imyaka 5 gusa. Kindi cari cyavuzwe kandi kinasabwa n'umushikiranganje nuko imyamamazo izotangura iminsi 16 imbere y'iyugururwa ry'amatora mu gihe yahora imara indwi zitatu, rero ngo ikazomara indwi zibiri gusa. Izokugarurwa kandi amasaha 48 imbere y'uko amatora atangura. Ica gatatu rero umushikiranganje yasavye nuko ibijaye no kugirina n'icanye coalition zizokwemererwa kubaho amatora zifuza kwitozamwo yamaze guhamagazwa. Ica kane nuko amatora azomara umunsi umwe. Ica gatanu nuko witoje mu bujenama bw'imitumba canke bwa quartier nta yandi mabanga y'igihugu azoba arekorewe kuramutswa, kandi witoza kuri iki kibanza ategerezwa kuba azi kwandika. Ica gatandatu cari casabwe n'umushikiranganje nuko wifuza kuba umujenama wa komine ategerezwa kuzoriha ingwate y'ibihumbi 200. Mushinga amateka n'umukenguza amateka bari miliyoni 2, witoreza kuba umukuru w'igihugu na wamirihe miliyoni 10. Ivyo byo bikaba vyemejwe inyuma y'impari zamaze amasaha menshi. Abashinga amateka rero bahavuye bemeza ku majwi arenga 98% itegeko rishasha rigenga amatora mu gihugu c'u Burundi. Twabwiye kandi kuwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu azotanga ingwate y'imiliyoni 100 z'amarundi nk'uko biri mu kigabane ca kabiri c'integuro y'ibwirizwa rigenga amatora. Kugira umuntu yemererwe kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu saba ko abari umurundi kandi abafise aba mu Burundi akwije n'imyaka ishika kuri 40. Yeremiya Minani akaba nawe yatangaje ko amatora yimirije azogiramwo uruhara. Ni inkuru nayo turiko turabategurira ntimuze kuyicikwa. Hari abafise amakenga ko Sever ishobora kurengerwa n'ibikorwa. N'abashinga amateka bamwe bavuga ko bafise amakenga kubijaye n'amadosiye asigajwe n'umugwi CNTB arujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo agiye kubandanya kwirikiranwa n'umugwi Sever ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi. Mushinga amateka Nduwimana Deo avuga ko afise amakenga ko umurwi Sever uzohava uremererwa n'ibikorwa bikaba vyinshi, kuko usanzwe ufise n'ibikorwa bikomeye ku buzima bw'igihugu kandi madosiye yasigajwe na CNTB ari menshi. Ngagashobora rero kongera ko na yandi umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona akaba rero yishuye ko abagize umurwi Sever babona ko ayo makenga atari ingorane baravye mero y'ibikorwa bakora, kuko bobo baza bafise ukuri ku kibintu itari bike. Kubwiwe rero akabona ko ahubwo bizoborohera. Umushinga amateka Bere Gashatsi sanzwe ari n'icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka we asa n'uvunira kagohe mu rwi Sever ko mu kwiga izo dosiye ndetse n'izindi hojaho ubwitonzi, kuko ababurana bashobora kugarukana imbanza zamaze gutorerwa inyishu, gutyo ugasanga dosiye ziyongereye kandi ari umwanya w'umurwe. Mu ntara zose zigize igihugu hagiye kuba ubuserukizi bw'umurwi Sever kugira bufashe mwico gikorwa nk'uko rero byatangajwe. Hari intahe y'umuntu adandaza kandi ibabaje cyane, dore ko ngo mu ndwi iheze yonene yahomvye miliyoni 10. Cikagurika ry'umuyaga nkuba ridahera mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi rero risigaye rirabangamiye urudandazwa. Abakorwa ko cyane n'abadandaza ibintu birinda gukanyishwa kugira bigume bimeze neza, harimwo inyama, ifi, amata n'ibindi. Bamwe rero baganiriye n'ikinyamakuru BNP magazine bagasigura ko aho bigeze ubwanwa bwamaze gufuka umunwa. Umwe mu badandaza amafi mu isoko yo kuri Kotebo yagize ati uko iminsi ihera bitera vyunyuka, akajembegete kabaye mu ndwi iheze muyaga nkuba wa Regide samaze hafi indwi yose tutawukubisiryera muri ico kiringo conyene nahombeye
amafaranga ashika ku miliyoni 10 z'amarundi. Umudandaza agasigura ko uruhombo ruva hanini ku kuntu iyo tamuyaga nkuba uhari ifi ziri muri frigo zica zibora bagakurayo baja guta, ngo niyo bagize ngo bagiye guhiga iyo umuriro uri kugira bazikanyishirizeyo, urugendo bagira hamwe n'amahera bariha usanga n'ubundi ari ubuhombe. Ni nako bigenda iyo bahisemwo gukoresha groupe electrogene, bakaba bakoresha igitoro c'amafaranga y'amarundi atari munsi y'ibihumbi 250 ku munsi. Saba bonyene kuko Prosper nibigira dandaza inyama muri zone Bwiza nawe nyene ntasiba guhura nako kaga, akaba yabwiye BNP magazine dukesha inkuru ko adasiba kurangura impene nka zibiri kadandaza imwe maze yindi yagira aracayikanyisha muyaga nkuba ukaba uragiye. Agira ati iyo maze iminsi ibiri utagarutse dukurayo tuja guta. Ivyo biri uko mu gihe haciye igihe uburongozi bw'ishiramwe rijejwe gutanga umuyaga nkuba Regideso bwizeza abarundi gukemura vuba ingorane zijanye n'ikena ry'umuyaga nkuba mu gihugu c'u Burundi. Reka rero dusimbire ku yindi nkuru n'ubundi itangazwa n'ico kinyamakuru BNP magazine ivuga ko abunguruza abantu n'ibintu mu ntara zo hagati basigaye bishingira ibiciro uko bishakiye. Abiyunguruza BNP magazine yasanze ku bituro vy'imodoka zija mu buraruko bari bumiwe. Karora ni ku biro vy'izija mu ntara ya Kirundo hari abari ko bariha ibihumbi 200 mu gihe igiciro cashinzwe na leta ari ibihumbi 16,300, ngo hari naho bishika itike bakayigura ibihumbi 25. Hani rero vyibonekeza ko ibiciro vyo kwiyunguruza babidugije ni Bujumbura Cankuzo itike ari ibihumbi 18, Bujumbura Gitega ni ibihumbi 15, Bujumbura Kobero ni ibihumbi 20. Umugere y'ibiciro leta yashinze ari ibihumbi 18,600, Buja Kobero Buja Cankuzo ibihumbi 17,650, Buja Karusi ibihumbi 13,500, Bujumbura gushika Gitega akaba ari ibihumbi 9,300. Ibi ni bimwe rero mu ngaruka zivuye ubukene bw'ibitoro byo mu bwoko bwa mazutu bwibonekeza mu gisagara ca Bujumbura, aho usanga ibiciro bigenda birahindagurika uko bukeye nuko bwije. Reka rero duhereze kuri iyi nkuru ivuga ko hari abasaba leta kwicarira ikibazo c'iduga ry'ibiciro ku miti. Abavyeyi bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko rero batagira ayo bacira nayo bamira kuko ibiciro vy'imiti mu mazu y'idandarizo bita pharmacie biguma biduga ku munsi narirya bafise abana bato baguma barwaragurika, bakamenyesha ko batoroherwa kuko usanga umuti bahora bagura amafaranga ibihumbi 8 bawugura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 11. Abavyeyi rero bakemeza ko hambavu yo kuzimba kw'imiti hari niyitaboneka, bagasaba rero ababijejwe gutorera inyishu ico kibazo. Ku ruhande rw'abadandaza imiti mu mafarumasi bagasigura ko aduza ibiciro bivanye nuko bayirangura izimvye mu gihe bibasaba amafaranga mvamakungu kandi ifaranga ry'u Burundi riguma rita agaciro. Tubakengurukire cyane mwe mudahwema gukurikira aya makuru n'ibiganiro tubagezaho, mbasabe kugira ngo mufyonde kuri subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko mwibuke no kubisangiza bagenzanyo kugira nabo badacikwa n'amakuru tubagezaho iminsi yose. Imana ibahezagire, turaza gusubira mu yandi makuru.